bakunzi b'ibiganiro televiziyo Isanganiro ndabaramutse canke ndabahe mwiriwe bivanye naho muherereye ndabahe ikaze aho tugiye guca irya nino imvugo ivuga ngo umukenyezi ni nkingi y'urugo. Kuri iki tugiye kuganira ko turibaza tuti mbega ni kubera iki uno munsi umukenyezi agereranywa n'inkingi. Ico kibazo kugira tukironkere inyishu twatumiye abatumire turi kumwe hano muri studio nayo naba tugomba twakire ma mère Manirakiza ukaba witaho ivyakahise ku Burundi ndakwifurije amahoro y'Imana. Amahoro Apollo nidusabe. Kaze muri kiganiro. Urakoze cyane. Jane mpayo guhora nawe uri umukenyezi w'imboneza kandi urakurikirana hafi vy'agatika k'abakenyezi nawe ndakwifurije amahoro y'Imana. Amahoro Apollo. Kaze muri kiganiro. Murakoze cyane. Yego. Mujiji Joseph nawe urongoye ishirahamwe ry'abagabo bitaho agateka k'abakenyezi kandi nawe uraharana aho gateka sangwa amahoro y'Imana. Mwaramutse. Murakoze cyane kudutumira muri kiganiro. Kaze muri kiganiro. Murakoze. Tuyage kuvyerekeye iyi mvugo abarundi bakunze gukoresha mwebwe muhanira agateka k'abakenyezi mukunze gukoresha ngo umukenyezi ni nkingi y'urugo. Mbega iyo tuvuze inkingi mu mamo yayo bisigura iki? Tubaze duhere kwa Mame Manirakiza yitaho ivyakahise ku Burundi. Inkingi y'urugo. Inkingi y'urugo. Mu bisanzwe bavuze inkingi no kuvuga yuko iba ifise ibintu ishigikiye. Hanyuma rero bavuze yuko umukenyezi ari inkingi y'urugo naho nyene haba hariho ikintu abashigikiye gwa rugo. Tukiri kuryo nkingi nyene tubaze tutahura inkingi cari co mugo tubaruka kwerekana umukenyezi igituma bamugeranya n'inkingi. Inkingi mu bisanzwe ni ikintu gishigikira ibintu, ni ikintu ibintu bifatira ko urufatiro. Iyo nkingi rero umaze kuyikuraho biba bigiye. Nk'akarorero bikunda kuba bifise inkingi n'ibiki. Nk'akarorero nk'igitoki rujya gwego barutera iba ari nkingi bakuye ko rujya gwego ibigiye. Nk'akarorero n'inzu inzu za kera barayiha inkingi ukuye ko inkingi inzu yabigiye. No kuvuga yuko inkingi ni kintu ibintu biba bihagaze ko ishimikiro no kuvuga iyo nkingi imaze kugenda biba bigiye. Ego Jane nawe mvayo guhora nk'umukenyezi murakunda kuvuga ngo umukenyezi ngo ni inkingi y'urugo. Inkingi ni iki cyambere cyoje? Mu busanzwe inkingi abubatsi barayizi natwe turayizi. Ni giti bashinga hagati mu nzu cafata hejuru hajya basakarira inzu. Hajya basakarira inzu. Nukuvuga iyo nkingi niyo yatuma iyo nzu ihagarara yose. Ivuye iyo nkingi ntivyanakunda ko banayisakara inkingi atayihari. Oya ntivyanakunda. Oya ntivyanakunda kuko niyo yabihagazeko. Rero ucabumva yuko inkingi niyo igize ubuzima bw'iyo nzu bwose. Ego. Mujiji Joseph iriko raharana agateka k'abakenyezi muravuga ngo umukenyezi ngo ni inkingi y'urugo ngo nukumushigikira inkingi niki twazitahura inkingi cyarico. Nkuko bakubabwiye bavuze iti inkingi tuvuga inzu. Mu kubaka inzu y'inzu y'ikirundi. Sivyo bivuga amagorofa n'amagorofa tavuga hanyuma. Uko yuko yavuga Madame Jeanne. Mu kubaka ijyanzu babanza gushinga inkingi hagati amakoma yandi yaza kuza kungana mwashi ihagaraje ku nkingi. No mu kujya kusakara basakara bafatiye kuri iyo. Tubwikire tumva ingana mwashi. Ti bakigikiza kigafatira kuri iyo nkingi ayandi mashami aze gufatirako. Kuvuga ko iyo nkingi kugira ngo bishikire neza ishikirwe neza n'amakoma baca bahihamwe ingana mwashi. Iyo rero mugo vyose biza bifatira ku nkingi iri hagati mu nzu. Ntuvangura no mu mbavu iri hagati mu nzu ija kuza mu mbavu muri izi nzu z'ikizungu. Naho nyene karaha mugani bacura inzu dafise inkingi isenyuka.
mama aravuze ngo ni mu nzu za kera ngirize igihe bakoresha ubundi buhinga munsi zirafise inkingi kandi nyinshi nyinshi ku metero zitatu niyo bagize amagorofa bashiramwo inkingi ku metero sima kandi ahandi atayirimo mugabo numva mu Kirundi birakomeye kurusha kuko uwo muntu aba batanze iyo shusho n'umuntu ashigikiye urugo ucyo bigiza ko yeranije umukenyezi n'inkingi ivyo ashigikiye urugo mu buzima bwabwo bwose zemeraga mujije ko umukenyezi ari inkingi y'urugo kuba inkingi niteka ego none ashigikiye urugo gute mu gihe aza asanga umugabo yarabayeho n'urundi yarabayeho umugabo igiki cyambere cyoco ujya kwitwa umugabo kuko habonetse umugore nari baragaho ari umuhungu ni acaronka ipete mu kibano ubundi yari umuhungu naharyama hihitwa cyo kimwe bamuryamika ku gisegure nk'ifuko utararongora ajya mu gisegura ariko ahandi acaja ku buriri urumva rero ni pete araduga no mu kibano bahora bateretse inzoga bamunga agahungu bambwa ati wa mugabo ngo hano usome kandi acija mu bimbere ntaza kuja mu binyuma ajaza imbere nagira umugabo bivana imyaka umuntu hafise oya utigeze wubaka urugo naso ntakwemera ubwo muri umuhungu ubwo naho ugiye imyaka 60 ntanagutuma n'ijambo aratuma bene wanyu bo kwa so wanyu ariko hari kera n'iyandi usanga nuno munsi ikumira abantu bamwe oya nuno munsi ukumira nuno munsi kuko avuga ati unaniwe kuba ku rugo ashobora kuba wahekene umuzeza nubuzi yega nubuzi ngaha hari ubuzi baguha cyangwa atari wakurugo hari wamuzeza ibintu nk'ibyo oya arubati wewe haje wowe wakurugo hari wamuzeza ibyo bintu byose ni vyinshi ntazi nyene ibyo batunganya kuko urugo tubivuga hanyuma yego nashaka yo tugaruke rero kwico kintu kubera ikibageranye umukenyezi n'inkingi rero umukenyezi ni icambere wagira umuhungu umugabo wagira umuhungu acashikikira ibiki mwico gihe rero mugoroba urumva ivyo uwo mukenyezi aje mu rugo uwo muhungu aca umugabo nawe nyaca umugore sivyo nawe nyine nawe ari umugore nivyo ko ari umukobwa canke umugeme umugore aca umuzezi wanzu kuva yuko aca igituma cyo gushigikira inkingi aza kuba inkingi iyo migambi yose yo mu muhungu yari kwaribaza bagiye hamwe aca yiha inzira bagaca biha n'imbono bagaca baronka n'ivyamwa vyayo n'ahandi ukuboko kumwe ntikwiyaga kandi ngo niba barimwe ntiriguruka yego kandi inyakamwe nyagimwe ikaba ari yishikanye ni mu byo naho bo muhe ibyo bamuhaye cituma se ntashaka kumwizigira ngo amuhe n'ikivi citongo kuko ntaco yokimarira yohava nakidandaza mugabo ari kumwe n'umugore aronka ijambo aronka itongo agaheza akarivyaza umusaruro rikamera rikama ikagira ibyo atera baje bagira akagira ivyona n'ivyonona namwifije umwisa w'abana nivyo vyona ivyo vyona ibiterwa bikamera n'ahandi ndabise uwo mugore nta migishuraro ego Jane nawe cyo tugaruka kwico kibazo heje kwishura mujiji kubera kinone dufatiye ku iyo nsiguro y'inkingi mwavuze ishigikira nk'inzu igashikira nk'ibintu bigatuma ico kintu kidasenyuka kibaho kubera ko no musi umukenyezi ageranwa n'inkingi ego murakoze yabivuze ariko ngira nanje mvuge uko ndabibona mu bisanzwe iyo hari umukenyezi mu rugo n'umugabo aratekana no mu gukora iyo migambi yiwe ayikora atekanye araronka uwo ahanuza akamubwira ati iki gikora uko canke iki kireke ni kwa gucigikirana hariho serugo yiyumvira ariko hariho novuga ujejwe gutunganya neza ingene ibintu bitegeza gukurikirana mu rugo ari wa mukenyezi niyo agiye kurondera asigaho umukenyezi mu rugo abaza ati uko biri kose nza gusanga inzi kubuye nza gusanga abana bafunguye naje shika mfungura ndaruhuka mu mutwe ata mukenyezi ari mu rugo
umugabo by'ukuri bicaye munanira bica byanka inzu isambuka kuko aravuga ati none jewe ko nagira nje kwirukanga hariya na hariya ndahugaruka noza abana ndahugaruka mesa ndahugaruka nteka bigaca bimucanga kubera yuko nta nkingi iriyo iyo nkingi rero twavuze ko ifise inguvu zikomeye nico gituma agenda akarobera akagenda agakora ivyo akora akagaruka ahagarukiye hose akavuga ati ntabwo bafise nico gituma umukenyezi buvyo kuri ni inkingi kuko burya inkingi ntinyiganga inyiganza inzu ibigiye n'abari mu nzu baca basohoka ati iraduhoye yego nukuvuga aguma hafi y'ibiri mu rugo ahaguma hafi y'abana ahaguma hafi y'amatungo y'umugabo naho umugabo yogenda hehe na hehe avuga ati ndazi ko ari hijisho ryanje hajya rimpagarariye mu kibanza ririko rirabikurikiranira hafi nk'umukenyezi agiye umugabo ntiyobikora ivyo udurayo mu kibano udurayo umukenyezi yavuye mu rugo bica biboneka ubwo nyene kenshi na kenshi abana bacatangura guhungabana n'ababanyi bacatangura kubona kwa kotsi katagifumba kuko umugabo acavuga ati reka nigire muri restaurant nifungurire nshike ndyama aho rero mu rugo hatagira mwakotsi urugo rutagira mwabana barira urugo rutaronka n'abashitsi baje bagasangana umwugaro umva nkingi taba yageze yahungabanije ibintu byose nukuvuga yuko rero umukenyezi hajya muri rya rugo n'urufatiro rukomeye rwo kugira umugabo nawe ashobore kubaka bya bindi byose byari mu mutwe abikora tumbereza kandi abikora tekanye ariko ngo afatiye nko ku bakenyezi babirimizi bafise umwanya ukwiye kuguma hafi y'abana kuguma hafi y'urugo nka mwebwe musanga maragiriwe amahirwe mukaja mu mashure ugasanga umugabo ariruka umukenyezi ariruka iyo nkingi urabona kuri inkingi nk'umukenyezi numwe shakube uri mu gihugu kihe ufise umuryango Bujumbura niho ijisho ryawe riba riri ucurondera umuntu agusubirira mu buryo bwose bushoboka umukozi uvuga ati jewe ko nzimbiye aha indwi yose arije nari nkingi yo muri no rugo ndasigaho umuntu ashobora gukora ivyo ndategeza gukora n'amatelefone abamesha amatelefone akabamesha kandi acabasigira telefone bagume bavugana kugira umugabo nawe yoroherwa mu vyo ariko arakora nukuvuga umukenyezi yize canke atarize niwe ajejwe ivy'urugo niwe ajejwe ivy'urugo kuko n'abana bake bazoja kubwira base erega papa baranatinya n'abana ariko mama wabo ashitse niriri hehe riraza nukuvuga rero nikarara mu ruganda ntibacura Mamere Manirakiza urasesangura ivyakahise rimwe uranavyitaho cane uranadusiguriye inkingi cari ico uranatubwira ko rya rwego rw'igitoke ari n'inkingi bamwe ntibarabizi twari tuzi irya nkingi y'inzu nyene mwasiguye cane mbega none kubera iki usanga umukenyezi agereranywa n'inkingi ubivuga ko iki mu bisanzwe umukenyezi agereranywa n'inkingi bivanye n'ibintu usanga ashigikira mu rugo kuko umukenyezi amaze gushika mu rugo ibintu bica bihinduka mugabo atarashika mu rugo ugasanga uwo mugabo yagenda kuyerera uwo musore yagenda kuyerera ntaba ari umugabo akajya hageze urumva umenga ntacacera mugabo umukenyezi amaze gushika mu rugo ibintu bica bihinduka no kuvuga mujiji yakivuze acaronka ni grade akabatizwe izina rishasha akitwa umugabo ngo nahajyama harahinduka ikindi naco hariho ibintu umuhungu ataronkera uburenganzira igihe adafise iyo nkingi nk'ubu nka kera nta muntu bashobora kwatira adafise umuntu arugo hanyuma rero none iyo ntahe woyibungabunga gute hanyuma ikindi naco no kuvuga bamaze kukwatira umaze kuzana umugore bavuga bati uyu muntu arabaye umugabo ubu munzu arafise ibintu ajejwe kubera iki arafise ikimushigikiye muzurabe hariho n'umugani baca mu kirundi ngo iyi nkoko kazipfuye ngo amagi arabora uzurabe nk'umuntu arugo yitavye Imana umugabo yiruka kurondera uwundi muntu arugo ngo ndakeneye ngo uncanira agacana none wewe awucanye ntiwokwaka ngo nkeneye uwunsusurutsa nta bureta abayifuka mugabo aguma arondera ya nkingi ikindi naco murabe no muri kino gihe no mu mategeko aya y'igihugu mwibwirizwa shingiro hari amabanga amwe badashobora guha umuntu w'umusore umusore ntashobora kuba umukuru w'igihugu umusore ntashobora kuba nka musitanteri buramatari oya hariho ibintu bimwe bavuga bati none wewe tuguhaye amabanga woya rangura gute kuko uza kurangura amabanga y'abandi
igihe nawe ayiwawe ushobora kuyarangura kuko hajya mu rugo hariho ibintu utunganya mu rugo ni ukuvuga umaze kuronka umunarugo hariho ibintu byinshi uca utangura kuzezwa hanyuma rero ikindi naco umunarugo ikintu cerekana cyane yuko ari inkingi y'urugo mugabo ni byinshi cyane muze murabe yaramaze no kwibaruka umwana arize akaririra mu minwe y'umugabo uzamva ngo genda kwa nyoko ngo tora umwana wawe ugahigana n'uwo mwana n'uwandi mugabo turazi mu migenzo y'ikirundi umwana yitirirwa ise aharugwa ibuse ngo jana niryamire ukamenga uwo mwana ntibamubyaranye hanyuma ikindi naco muze murabe umugabo nahagurisha itongo ntirigugwa barinda ko bavuga inkingi irihe genda uzana inkingi hanyuma igushirire ku mukono umukenyezi ni ukuvuga n'ibintu byinshi bishobora kwerekana yuko umukenyezi ari inkingi urabona nka kurya ikizino kiba gihagaze urabona ijyangara n'umusindi giti ufashe ujya musindi giti ukawukata ukawukurako ingara icitembagara burya umuntu arugo nawe ni kurya hagaze ujya kumutaka nawe nyene kujya kumutaka no kuvuga havuye ko kajya kantu ijya nkingi ifata umutaka ntubuciswe umutaka ubutembagara ngaho ni naco gituma murabona no mu manza zimwe nta musore baha ijambo oyaye bavuga none wuvuga ibiki wabibonye nanzi ngo umwana aravuga igitwe c'inkezi ko atakibonye mu rugo kwa nyina hari ibintu bavuga mu bantu b'abagabo ngo ibijandijande ntibibera ku nkono y'injanga ntidushobora gufata ijambo rya gishinga ntahe ngo turiho umusore none uwo musore arazi ibigoye urugo uwo musore hari ibibazo arahura navyo uwo musore hari ikintu novuga kimugoye wewe yatamiye inda yiwe ikabihaze biba biheze mugabo umaze kuzana iyo nkingi cikugururira imiryango burya sinzi uwavuze ati ejo ukabona umugabo aryamye ahantu yitavye Imana bafukiye ngaho ikiziga urya se umuntu w'umugabo aryamye hajya iba ari migambi bafukiye hajya itashoboye kurangurwa mugabo iyo migambi shaka uteka ibuye rishe biragoye kurangura imigambi ata muntu arugufise umuntu arugo aranakubuza gusesagura umuntu arugo iyo ugiye mu rugo rwiwe usanga hakubuye umuntu arugo usanga hashashe umuntu arugo ari mu nzu nawe urumva kuremye ni naco gituma kenshi muze murabe urugo rurimo umuntu arugo usanga rusonegwa ugasanga n'abantu bahaje bavuga bati aha hantu turafungura baratuzimana mugabo uzurabe nk'umuntu arugo yafashe urugendo akaja kure abana barabona yuko hari ikintu kibuze mu rugo iyo bari kumwe na se muhira zamva ngo wapi ngo mawe ntaraza mugabo nguyo uwo mumawe natahe ubwana bwose ubona bufashe umurongo buza kumusimbira bisa n'ibitadutomokeye cyane none cyo utahura gute ko umugabo ari umutwe w'urugo umukenyezi akaba inkingi y'urugo none bica bifatana gute ko twatuzi ko umugabo ari we mutwe w'urugo Jane urugo tugume turabira ku nzu kugira uryame mu nzu ntuvigwe izuba ntirikumena umutwe haba hariko igisakazo niwo mutwe mugabo ico gisakazo ntikiri mu kirere gihagaze ku nkingi ni ukuvuga umutwe ni umugabo urimwo ivyiyumviro vyinshi cyane imigambi myinshi cyane amazu menshi cyane ariko ntashobora kwikora ntibishobora kwikora hariho rero umuntu ataravuga terega twasamaye tugira uko ni ukuvuga rero umutwe w'urugo niwo ufutse wa muryango wose ariko kugira byose byo gufuka byo gukingira kugira gute bishoboke haba hari ikintu kigufasha nawe ukavuga ati jewe hamagaze nk'umutwe w'urugo ndashobora gukora kiriya ntajugumira naho umuyaga woda sintembagara kubera hari inkingi iri ngaha Mujiji Joseph kusigura mutanze kubona umukenzi bamugiranya n'inkingi ngiye nibaza none kumugava kari umutwe w'urugo umukenzi akabingi y'urugo bitandukane gute ngende bahe ishusho yangu bose shaka kumva haba mugabo kanuvuga cyane mugenzanje mame yababwiye ikintu ko nitongo udashobora kurigaba
naho uha umwana wawe gore adatanze adacize ko ngo avyemere umwana mwavyaranye ndehuburisha vyobe noneho rero tugire n'Imana iteko rigengo n'imiryango byo 1993 byaravyanditse mu nyingo y'ijana na 29 ntushobora gutanga no kugabira umwana ikintu umugore atabyemeje byanditse n'ababirenga ko abantu n'aburi perezida uwo mugore n'umushikiranganje wa mbere ni watwara leta ni watwara intwaro hagati mu rugo ni watwara ubutunzi ni waraba imigenderanire urahuya yumvuze ko n'abana baza muri ugo rugo kuko hariho inkingi kuko ni waraba ko mbega twaterereye naka twamugarukiye ko rubanza runa nwabipanga ndote kuramutse inshuti numva ko imigambi yose y'urugo ayifise ngaha n'umushikiranganje wa niwayikurikirana akayishira no mu ngiro uko ni watwara iyo leta uravyumva we wundi ari hejuru ayiserukira aragira vyose niteka sivyo genda yikoresha iyo gicapo yo ndiko naganira n'abantu b'abagabo yo ndabumvishe uko kwita afite agaciro kena bo kwitaho mugombaza kuba agaciro nabone bakuba ko afite agaciro kandi afite cyo aserukira n'umutwe w'urugo mugabo kugira ngo mushaka kuyaga n'umugabo umuhiteka acha kumvise wewe kandi wewe muhiteka hanyuma rero umaze kumuhiteka muca muganira rero aho rero uwo muntu rero yumva ibintu ajeje mu rugo nibajeje ubutunzi nibajeje intwaro nibajejwe imigenderanire ushira mu ngiro imigambi yose ije mu ngiro niwe yijya ahubwo ati nta umuntu numwe agira umugambi ngushika uzoshaka kubaze bashaka tubwira aho ushaka guhamagara ku telefone nta muntu numwe arubaka inzu nunga mu gisagara ari umusore bariho imparugo twabashira ngaha twabaharura nimbagwa twabaharura ngaha imparugwa kurusha ngaha uravyumva ni baki ntibinashoboka mugabo no muzane ucumenga uvuye kwiba nivyo aba yasahuye kugira ngo shikire kugira ngo agene uwo mugambi uje mu nzira haba hariho umuntu rekasunika upanasunika waragiye ibintu byinshi bitonze bivuruganye sobanura neza akabintumbero mugaca mugenda kuri vuga ati mbega ukigeje hehe waronse waraporogo muri titre hariya kurondera uburenganzira muri meri waronse muri hariya washitseyo ubwo ntawo wibagiye ari abatura ko babikwije mbega ubuntu uzoja handi ryari kufise ibintu bibe nibi banzu agupangira urabona ugaca ugira karugenda kuri urwo rutonde uravyumva udafise ikintu kigushaka urutonde ntajushika uravyumva nta nakimushaka aha naho ushaka kubwira abantu ni bake babishoboye uravyumva rero uyo mugabo niteka mutera sivyo aho umutwe w'urugo kuko hariho inkingi imushigikiye n'umutumba w'umubiri basi uranyumva ugira ngo ukora kw'amaguru n'igituza wosigara rusigara rero urumva rero ntago bambabarire ntibyo turabasindiye mugabo bagirereze kwiyumvira yuko abagore batariho mukiza atariho ari bidashoboka kandi n'igihugu tubaza yuko cyo kuyibaza neza abo bantu kikabatera iteka bakwiye ego mamere sobanura neza uvyo wasiguye cyane ngo wahaye ubasha cyane umukenyezi mu rugo none kumugabo na wari umutwe w'urugo wo dusigurira izo inkingi n'umutwe bica bikorana gute mu bisanzwe inkingi y'urugo n'umutwe w'urugo mu ijambo rimwe baruzuzanya kuko mu bisanzwe inkingi imaze kuza yifise igisakazo kimeze neza abantu barahurumbira urwo rugo kuko mu bisanzwe inkingi imeze neza itanyiganyiga naho haza umuyaga usanga imeze neza igisakazo kirafata ko neza naho haza igihuhusi ntikiguruka no kuvuga yuko umuntu arugo arafise ububasha bukomeye kandi ni inkingi ikomeye hanyuma umugabo nawe kubona ari umutwe w'urugo no kuvuga baruzuzanya no kuvuga umugabo hariho ivyo ashoboye ivyo bintu ashoboye rero ya nkingi niyo ifasha umugabo kubishira mu ngiro kuko muze murabe
ijya nkingi itaraza umuntu aruga ataraza hari byinshi usanga biyangara cyane hajya umuntu arugo mu rugo usanga ari ikintu gikomeye cyane. Jewe ndibuka hari umuntu yigeze gutera inkuru kari akana utu twana twiga ngaho i Bujumbura, hanyuma rero nyina yari ngaho aguma akora udukogwa musubizamwe ibyo bamurungikanye ku ishure, yiruka mesa kaniforome azojana ku ishure ejo, yiruka kukagorora, aho ntibarafungura. Umugabo ari hehe ariko arirabira imbonesha kure hajya muri saro yiyicariye, umugore he agatugute, umwana nawe burya abana baraza ubwenge, baraba umwana araba, hanyuma aragenda aramubaza mbega dutegura iki ko mbona bwije ko mbona tutari, ati ngira ntegura umurete ntegure n'agakate n'akayitunyo ngo nta kibazo. Umuntu arugaragenda arafasha amagi aramenaguye akubise ku ipano, aca yiruka mutwo yiruka kamwe, wa murete urazigira urabikizige. Yahamagawe n'akanuko aca araza arawuhindukiza ameneramwo n'irindi rigi kugira arabe ko yowugarura. Umwana ariko arihweza ati je ndabiyo bihinda bija. Hanyuma rero wa munarugo arazanye wa murete araserevye umugabo araserevye n'umwana, aca afata ku rutugu wa mugabo ati kari busheri ngo akayabago. Hanyuma wa mugabo n'umunezero mwinshi arajya wa murete aranwicaye arajya umukate anezerewe cyane. Hanyuma rero baragenda kuruhuka baraja kuryama. Hanyuma rero uwo mwana hari hakamenyero yuko se yama musangiye yaryamye mu cumba agaca musoma agaca mubwira Imana iguhezagire urote neza. Hanyuma kakana agaca gahamagara papa ngo papa ngo hano ngo we wavuze ngo wabwiye ngo mama ngo umurete ngo aruryoshe cyane, ngo papa ko nabonye umurete waruzigiye cyane. Hanyuma se araraba umwana mu maso aca aravuga ati mwana ngumviriza ndakubwira, wowe wavuye ku ishure ryari? Aramubwira isaha. Ninde yameshize ijya niforome zawe? Ngo ni mawe. Ninde yagukoresheje agakogwa bakurungikanye ku ishure? Ngo ni mawe. Ujya murete ninde yawutetse? Ni mawe. Ninde yagusasiye? Ni mawe. Ninde yakogeje? Ni mawe. Ninde yagusize amavuta? Ni mawe. None ujya murete nawo wazigiye ari karakora iki? Yari karinjiza ivyombo vyari hanze binda vyoza. None ntiwumva ko ari twe twawujigije ga mwana? None wumva twari kuwugaya ari jewe nawe we twawujigije? Umukenyezi ni nkingi y'urugo. None ni ryari tuzova ku mukenyezi atari nkingi kuri yo rugo? Arico ntari bwavuge mugabo kuri ego bandanye iyo nkingi y'urugo. Hajya kugira ubone inkingi canke inkingi ukwihagaze. Ubirabira kuri nyanza ukwihagaze. Hagiye umukenyezi mu rugo ahagaze neza n'inyuma n'umugabo urabimubonamo. N'abana uri babonamo. Iyo inkingi imaze guhengama urabibona ntubinda kuraba ya nkingi ko yavunitse canke yabunzwe, ucibona ko hari kitagenda neza. Ntihagire uzosanga umugabo ariko arisinzirira akaho yicaye, ntihagire uzosanga yambaye ishati itagoroye, ntihagire uzosanga yambaye ikoti donko ibintu ngene bidatomoye, ntihagire uzosanga ibishatsi byaragwiriye ku mutwe nta mweshe, uzosanga ari ibintu bipararanganya. Abantu udasanga uniforme yaratabutse ntari ibintu nk'ivyo. Reka rero tuje kwico kibazo mbari ati ni ryari twabona yuko inkingi tari nkingi? Yego umukenzi tari nkingi by'ukuri. Umukenzi atari nkingi bisa n'ivyo biraboneka. Iyo umukenyezi atari karakora bya bintu vyose kuko ategeza gukora ibintu vyinshi nkuko babidondaguye, nta na kimwe atari kuri we gukora, araba guhera ku cambere gushika ku canyuma. Abatwumva bacavuga ngo cyangwa ariko raturaba ngo turiko turaremereza umukenyezi kandi umukenyezi nyene akwiye kuruhuka. None urabipanga ku buryo ubikora kandi ukongera ukaruhuka. Mu bintu dukunda kuvuga nk'abakenyezi, umugabo ntafise akora atevye byo kwiruka gusa. Abagabo barafise ibyo bakora kandi vyinshi, n'abagore barafise ibyo bakora kandi vyinshi. Bavuze ko ari ukuzuzanya, ariko ntushobora kwemera yuko ibirato by'abana bijya ku meza ubona ngo nuko ngo urushe ngo nuko urushe ngureka ndaza kubikuraho naruhuka, ucu haguruka ukabikuraho. Nibikunda ko wihangana, niko turemwe. Nico gituma bakunda kuvuga nk'abakenyezi ngo bafise amaboko igihumbi, usanga bakorera n'ibintu utashobora kwibaza ko bokora. Nashobora kwemera yuko yoza agasanga ikirato kiri mu bwinjiriro bw'umuryango, ikindi kiri hariya kw'irembo, ategeza guca avuga ati zana na kiriya reka tubijane hariya.
nuko rero abakenyezi turaba byose nico gituma bavuga bati inyuma y'umugabo akomeye haba ari umugore akomeye iyo utonze neza muhira no kukazutondeka ibintu neza iyo ufise inkingi nyeganyega muhira no kukazibira abashika bagatangura kurandagura abakozi ukiyumvira igo bukariye yabukuye kumbe muhira naho vyacanga none ko bishika nk'inkingi zijya twabonye zo kundu zikaribwa n'umuswa none tuvuye ko mukiyeze none birashoboka akaba yahungabanye birashoboka hakaba ibibazo mu rugo kuko bavuze ko hashobora guko amahembe agakomana iyo bishitse wa mutwe nturangure neza amabanga yawo nimba ari yo rasiyo ntiboneke inyambara aho gahuzu k'umukenzi ntikaboneke nimba ari yo minervari y'abana ntiboneke ugasanga umukenzi byose niwe ariko arabikora wenyene biramuruhisha mu mutwe agasanga yamaze kugira ishavu ryinshi ariko arabikora nabi abikora n'ishavu nyene uravyumva aho rero bica biboneka kandi mu by'ukuri ntiba bimeze neza rero bisaba yuko kugira umukenzi abe nkingi y'ukuri bisaba ko bafashanya turagaruka basaba ko bafashanya kandi by'ukuri bagafashanya turabigaruka bakanatahurana turegaruka mujiji mu byo mwavuze tuve nk'inkingi ya kera ya zanzu za kera kugira zishobore kutaba inkingi by'ukuri ugasanga yahengamye wasanga yariwe n'umuswa cyangwa bayiteye nabi niko twovuga none umukenyezi n'iryo arahungabana ugasanga ntari karaba ya nkingi nyene twabona by'ukuri birashobora gushika kubera ibibazo biri mu ngo birashobora gushika kubera ibintu byatutse umuryango bivuye mu muryango imbere cyangwa bikava iruhande cyangwa bikavamwo cyangwa ibihe bigahinduka nta nyuzuru yamwe ko murabona yo kwiba gatera abantu bari bakimuka bakaja bagaturatura cyangwa ibibazo bitugira by'ibiza byahungabanya inkingi byahungabanya n'ibintu byinshi ushaka kwihungabanya mugabo nkuko bose babivuga ikindi naco igituma gihungabanya inkingi muno munsi cyane nuko aho karangandirano twakuriyemo kuko abagabo bamenyera gukorerwa vyose icyo kintu kirabahungabanya kuko kibaruhisha ibikorwa byo mu nzu byonyene ubikoze wenyene ukabimurekera imyaka na mirere biramucokesha ibyo rero birahungabanya uwo muntu ko ushumenye ngo kwakuzuzanya yaje mukora nakumukozi Tuzomya gute ko urugo ruri mu nkingi hungabanye wa mukenzi yahungabanye uwo mutwe cyangwa iyo nkingi kugira ngo ihungabane uwo mugabo yahungabanye yahungabanye umugore kuko iyo ariko ararondera ibintu bikamucukesha akamererwa nabi n'umugore ntasigara yabwe ko buzuzanya ibishikiye umugore gabo ntibisiga umugore urabyumva ntimusiga kuko yega bamaze kuba umwe kandi basangiye hajya kuvuga ngo byo mu bitabo hajya basangiye kamere k'abantu kandi uko babana bagirana imigenderanire baranywana bakabumwe igihungabanije umugabo gihungabanya n'umugore muravyumva neza niyo avuye yamerewe nabi nawe nyine yamererwa nabi hagize n'umuntu amusinzikaza uwo mugabo n'umugore arahungabana yego none tuzomenya gute kuko rugo ruri mu nkingi yahungabanye tubimenyera kuki ibyo ntigasemwe ntibiseswa oya ibyo ntibiseswa oya ntibiseswa ibyo ntibiseswa byo inkingi ihungabanye bibone kubwo nyene nawe yakubwiye uwo mugazo usasohoka atambaye impuzu zimeshe usasohoka atambaye impuzu zitonze nibifungo bidafunze neza abana baca bambara impuzu zitabaguritse impuzu zitameshe ego umujiji twe ko turavuga ku bintu byo kuraba tuti none inkingi yihungabanye mu rugo wa mukenyezi yahungabanye mu rugo tuzebona gute nawe ko ntibiseswa bicibone kubwo nyene nawe ko ingene umugabo yambaye ingene yonze ingene impuzu zidatonze neza twese twambaye kure ko abagore baduhaye impuzu twambaye ego ari yakwamije muri atoye impuzu nambara namubwiye onja nawe yakonja kuja muri televizion kandi ye mu rundi rubanza rw'inama ndabwo yakane ko zoga nambaye impuzu yirabura
uwo yacimiye impuzamba nego karuvati itukura niyo nzo kwambara aca yitora iyo ari uko itukura no kwambara rouge bordeaux ano abitora akabishira ngaho nawe niho bishobora ivyo gamutije bitora mugabo urumva ufise uwo muntu agufasha iyo nkingi ntuja kubi arafise ukuntu icabona nitubona bimwe oya nitubona bimwe hanyuma biri muri we biri muri n'indero ya ronse kandi ivyo rero kugira ngo abikore neza nuko abafise ituze abafise ubwo burenganzira abufise iryo teka akarikora neza ukarimurekera none byo bitumwe nawe uri gukora iki urumva wewe urukora kuri utundi jewe mbona ko oya je sinjyama je mabisanye rukundo yo kwanza mu rugo je ndafise hamikini naco bose bajana kibatoyi canka abandi bose yuravye ingingo umukenyezi afata ingingo zo mu rugo yego ingingo afata ku telefone yego uzabumuvugitse gwiki kuva avuga arabwira ibyo mukozi cateka arabwira ibyo mukozi ico nge nakora hajya ahantu nge na umva n'ubwifise abantu batoye ibyo bagaburira nge nabakira byose akabivuga akabikora bipanze uyu mugore ungaha mu gihugu hagati niwe aba yapanze hajya ku kawa hazorimwa ibi hajya ku biti hazorimwa ibi hanzo habika arafata izo ngingo nzokoresha abakozi ngaha kugira unyarutse impeshi ntisige irima ntirisige ukashuzana amafaranga kugira ngo umufashe anyarutse canke iyo udafite amafaranga ati hajya ku kawa hari ibitoki vyeze tubiganemo inzoga duhe twikanye duterere kwa sinzoba hamvye hama dukwiye ikarabiya zibiri zijo kudufasha gukora ibintu byo mu rugo agacuga ati amafaranga tuyakuye hahandi nabagavye nivyo umuntu ntabyo bashobora abagabo kenshi abagabo benshi mbere bamba barira bacwagurisha izitoke hejuru nta mugore agurisha izitoke hejuru nibisanzwe babisanzagi nta na rimwe umugore agurisha izitoke hejuru ahubwo ko gutwisha izitoke hejuru ari gihombo barajya kumuhwi aharwa ko uwo muhwi bawujyako umwana agaharwa yuko niyakanya uwo mubaga aho gafunguro umwana kanywa kadakaze agakanya iyo nzoga agaheza ivyo bikambi ibisigaye atagiye gutarikisha inzoga akazobicana mu ziko iwawo ubwo buhinga mwiga mu bihimba mwe bya buhinga bwa none bwo kwabaravwaziye umugore abizi nkama wewe nta gitakariwe uravyumva byose akabikuvyazamo umusaruro byose nta na kimwe ata uravyumva umugabo ari mu bire namenye ibyari n'ibiribwa n'ibinyogorya we abambari n'ukuri nibashaka rubago uyo muntu aratuma ibintu byose bipanze bigaja ku murongo uhamara yo gacubona umugabo ariko aneganega akaneganega hari yakajya no mu bantu agashashinga icumu bagabo ashinga icumu mu bagabo agasokoza ubwanwa kubera yuko hariya vyatunganye imeze neza ipanze ego hanyuma agaca acaneganega gataha acingiye kugarira mamere turavye ukuntu wasiguye ya nkingi umukenyezi bigaragara by'ukuri kafise akamaro umukenyezi mbega n'igihe tuzomenya ko umukenyezi ya nkingi yahungabanye mu rugo mbega ninde kuda kuyihungabanya mu bisanzwe nta vyama vyera ngo de kandi hari n'ubundi mugane baca bavuga bati ngo amazi ava ku isoko ibintu birafise iyo biva ibintu birafise iyo biva ingo zose ntizitekanye ingo zose usanga zidatunganye neza mugabo urugo rudatunganye neza bica bigaragara hanyuma rero ya nkingi si misi yose yamihagaze neza kandi uko kutama ihagaze neza imisi yose birafise iyo biva biva kuki mwe muti biva kuki umwana w'umukobwa arashobora kuza kubaka mugabo afise ibitutu mu mutwe ugasanga afise itama ninaja mu rugo nkeneye umugabo ameze uku atunze afise ibi nibi yashikayo ugaca usanga aranowe iyo nkingi izoca ibungwa hakiri kare kandi bizoca bigaragara ni gwa rugo uzosanga umugabo acaha umugore nawe agacaha bagahurira muhira kujya kwinka zituruka murabona zijya nyana zibidogeza zituruka ubwa mbere izikuze nazo
ugasanga ngizi inyana ziracu ugasanga izikuze niyo zikira no mugabo ntashaka guhungabanya inkingi ndaze kushikayo no kuvuga yuko amaze kuvuga ati jewe ngiye mu rugo ntegerezwa gusanga yibi nibi nshaka umugabo ameze gutya batunze gutya ibiki nibiki yashikayo bikanga ugasanga umutwe uri kuravuruga inkingi ugasanga inkingi iragumye neza mugabo ugasanga wa mutwe ushaka kwikurako umugabo ntashaka kwegera inkingi ugasanga ni kagamba kadari ugasanga mu rugo ntibahuza ugasanga umuntu arugo ameze neza vyose ku murongo mugabo ugasanga umugabo vyose aguma toba nibi dusanga mu ngo hama hari ngorane ibi uzubona basukanye kwa marike hari nabicana ibi vyose biva kuri za nkingi zidakora ico zategerezwa gukora no kuvuga umuntu arugo arashobora gushika mu rugo ashitse mu rugo ugasanga nawe yigeze kagamba kadari kuko kagamba kadari no kuvuga intahetwa yakigira kagarama ruganda ugasanga umugabo n'inka n'imirima ugasanga umugabo arahenda urumva kare inkingi karahira guhagarara neza ugashinga igashinya nayo nk'inkebe wagira uko nayo ikameruku n'ikibazo mwico gihe rero bica bigaragara ugasanga rero wa mugabo agiye kunwa n'ivyo atonyoye anyoye n'amacupa atonyoye ugasanga hariho abagabo baza kwaka ingurane yo kuza kunywa inzoga ugasanga ari mu kirabo muhuriye mu kirabo ugasanga umuntu yarayinze agenda arivugana ivyo vyose n'ibimenyetso vya yankingi bidahagaze neza ugasanga saa sita z'ijoro ari mu kabari mwamusezera ngo yani mujahe mu gitondo mutaye ko mugoroba babaha kandi imamere uvuze rero mu bishobora guhungabanya inkingi nibihe ibintu bihungabanya inkingi ni vyinshi umukobwa arashobora kuja kubaka akaja mu buzu akavuga ati jewe nzosanga yiba ugasanga janyiki ibitutu mu mutwe ugasanga sanzwe ari tama ugasanga ni wabo yari ntakonywa yamara gushika mu rugo hajya ngo agatega bakatetse ngo burozi ntigashira kanuko naho yoja kuri uyo mugabo ugasanga yangeso aracayifise ivyo asanze rero ku mugabo agasanga ntibimubumba no kuvuga cayigira kagamba kadari hari abagore batuka abagabo agacatangura gutuka umugabo akamufata nabi umugabo yavuga nawe agashinya nk'inkebe yamubwira iki agashinya abagore nk'abo rero ntibiteba kugaragara yuko atari nkingi no kuvuga yuko nta vyama vyera ngo de no kuvuga hari hingo usanga izo nkingi zidakora igikogwa co kuba inkingi vy'ukuri n'umugabo ntashaka kuba intambamye kwiyo nkingi uti intambamye gute hariho abagabo nabone abagabo ntibintahetwa ugasanga afata umugore nk'igikoresho ukamenga umugore ni imashini hariho abagabo umugore akora umugabo nawe icakora ajya umugore akagenda akarima umugabo nawe agashora umwimbu ugasanga agumaga imitsi y'umuntu arugo no kuvuga ngaho ubu uri kuratuma yankingi bungwa iruha n'ingoga ugasanga umugore yaragogoye ugasanga abana ntibaja kwishure ugasanga hari n'abagore bagwara kabonge niza nkingi ziba ziriko ziragira gute zirahungabana ugasanga inkingi yari imeze neza mugabo ca gisakazo categerezwa kuyikingira ugaca usanga nico kiriko kirayigirira nabi nico gituma rero kenshi hariho ukuntu usanga umugore ataba inkingi vy'ukuri kubera iki kubera imvo nyinshi cane izo mvo zishobora kuba zavuye iwabo canke izo mvo ugasanga zivuye ngaho ahaba ari ku mugabo hari n'igihe n'ikibano murabona ingo nyinshi usanga zihura n'ibibazo vyinshi ugasanga urugo rurahura n'ibitero rugahura n'ibitero hamwe ubona umuntu arugo yarushe ugasanga ibitero biriko biraba ugasanga umugabo nawe bikingira ikibaba ugasanga umugore yahevye aragira gute yahevye akavuga ati njewe ndahororokewe nta tuguvu ngifise bakamuruhisha ivyo vyose rero biri mu bintu bituma umuntu arugo ataba inkingi vy'ukuri umuntu arugo nawe uzomenya gute ko afise inkingi idahagaze neza bica bigaragara nk'akarorero urugo rufise inkingi idahagaze neza nako rufise umutwe udahagaze neza inkingi idahagaze neza uzomenya gute ku mugabo urashobora kubibona uti kubera iki uri n'amaso ahishwa bike aha anahajya uba
aha mu mitumba aha mu makartie aha mu bisagara hari hingo ugenda uratunga ku rutoke hajya rurasha hajya rurasha umugore n'umugabo barize gukubitana amakarate ukazubona mu gitondo bariko baraterana izo hejuru ukumva mwijoro yererere ukibaza n'umupira ata televiziyo bafise ukibaza nibiki ugasanga ugo rugo ni mvururu ivyo ari byo vyose mwugo rugo ucumenya yuko haba ku mugore hari ikitagenda canke ukagisanga ku mugabo kenshi iyo inkingi ihagaze neza naho umutwe vyogorana akariro karagumamwo mugabo ukabona inkingi igiye fye urugo ntiruronka n'amahirwe yo guhagarara kuko umuna rugo avuze ati ngira munge urugo biba biheze n'abana barangara umugabo yangarana n'abana basha uca usanga umugore vyose biheze kuko niwe biba bihagaze ko ibikomakomeye ego none ko twabonye yuko umukenyezi ari inkingi y'urugo kandi inkingi yisenyutse urugo rwose barusenyutse hakoguka kugira umukenyezi w'umurundikazi abi inkingi y'urugo vy'ukuri jana murakoze kugira ngo ya nkingi y'urugo wa mukenyezi agume ahagaze neza kugira ngo urugo nyine ruguma urugo ruhagaze neza naho z'umuyaga naho z'ibihuhusi si byinshi cyane bigoye si ibintu bigoye iyo umugabo n'umugore bamaze kubaka umwe wese aba yakuriye iwiwe mu vyiwe bagahura bakuze birasaba rero ko bisaba kanya kugira ngo mumenyane nukuyaga ikiyago mu rugo nico nibaza ko gituma imibano imigenderanire urukundo ruguma ruhagaze neza mu gihe mutayaze n'uwo mwubakanye sinibaza ko muzomara kabiri yaga nimba yarakunyegeje kwa winzoga abikubwire ndavuga rero nti kugira inkingi y'urugo ihagarare neza na wa mutwe canke kugira inzu muri rusangi ihagarare neza kuko inzu tuyigereranya n'umuryango birasaba yuko muji inama mukaja inama n'ingingo ntihagire uburengero uwundi ntihagire ubona kumenga uwundi nta bwenge agira umwe wese agahagacira uwundi bikaca rero muri ca kiyago co mu rugo kugira umwe wese abone icyo ategeza gukora hanyuma ikitakozwe neza mu gihanurane mu bugwa neza ntihagire uca avuga ngo uri kijuju uri kirofa uri gipfu umuntu arashobora gutsitara arashobora kugira intege nke bisaba kwihanganiranira bigasaba rero kuja inama no kugerageza kubiyaga kenshi dufatiye ku bikorwa naho bavuze ko hari ibikorwa bishobora kurengera dufatiye ku bikorwa kugira ngo umuntu ntavunike ubundi ngo agume akomeye muze murabe n'ingo zitubatse neza umusanga yarashaje uwundi agikomeye ukiyumvirana ni yamutwaye ari umwana byagenze gute ugasanga umwe yarameze ibivi yaramaze guhetama yaramaze guhomvomvoka uwundi nawe aracyari umusore cyangwa aracyari inkumi ni ukuvuga ibikorwa byo mu rugo nukuri ni mufashanye dufashanye twese kuko bikoze umwe biramuvuna tuje mu vyo kwibaruka mutabigiye inama mugabo akaza avuga ati jewe nari nyandwi nanje ntegeza kuvyara ndwi mbere ndanabarenze ugaca utanga itegeko ntegerezwa umugore biramuhahamura n'ubuzima turimo bwo unye bitoroshe kurera abana benshi ugasanga guma mu vyiyumvira rero ndagamagara yo atangura kumukika kubera izo nda nyinshi zurutavanako rero bigaca byononwa ahanini no kudatahurana no kudahana umwanya no kutayaga ngumwe wese avuga ibimugoye kugurukiranira mujiji twabonye inkingi naho yohagarara gute birashika igahungabana imuswa ikawujya cyangwa ugasanga umuyaga wabaye mwinshi byanse ko igumi ihagaze neza kugira iyo nkinga ariyo mukezi twabonye mu rugo kugira ihagarare neza ibinkingi y'urugo by'ukuri ishigikirwe gute hakogwa iki abantu bose batsingoje na cyakanda ndabashimire cyane uko nabahinga ni bahinga uko ni ibintu bakoze bataho bavyigiye atashure baciyemo tanishure babigishijemo babyisanzemo baravyize bavyigira bariko barakora
mugabo barafise aho barabiye ku bavyeyi ariko ntaco bahavuye ngo bababwire nyene bobigenza rero mu vy'ukuri kugira ngo tureke inkingi zokomera cyane cyane ingo zikomere kuko abakenyezi bakagira amagara meza ingo zikomere kugira ngo igihugu gikomere kandi gitunganirwe ko umutekano amahoro aramahera mu rugo uba rero ko inkingi idafise amahoro nta mahoro mu gihugu bahari nimba ko rero bo abantu sinzi ko mwego mu biganiro by'amaradiyo n'abandi mwofasha mugabo hakaba imigambi yo gufasha ingo abantu abagana ngo hakaba ibindi kubigisha ingene bo bana mu rugo kuko yakubwiye ko arabaza bijya ubugabo bwiganza abandi bakaza bigira ibiro biteze ntibafise aho bahera umushinge w'ubuzima ngo bavyigishwe bijya bigishwa na muri ntibikwiye oya ntibikwiye kuko yabyo nko mu commune babasomera bijya byanditse mu mateko agenga n'imiryango ibyo tuko turavuga byo gushinga byo kuyaga ikiganiro kwabwiye ntaho biri babwiriye amateko n'uwakosha ibyo bizoguhanisha dufatiye gukorwa naho rinda gatonda kumenya bishikako mbere ko hoba umugambi wo gufasha abo bantu abavyeyi bakigisha abana babo ingene baje kubaka ingo haba mugabo bavyize naho tukayibaganirira byo bavyize hanyuma tukabakarero keza mu gukora ibintu byo gusangira ibikorwa mu rugo nta gikorwa na kimwe kiri mu rugo kiretse gifatiye kuri kamere kwibaruka konyene kubaruka no konsa umwana bitoba bikorwa n'umugabo amaze kwibaruka cyo nahamagariye abagabo yuko boca bafasha abo bana bakivuka bakabahereza abagabo nabo bakabashira mu biganza bakaboza yego kuko twaragurishije urukundo rw'abana bacu mu kubihaba akamwoza akamwambika akamusiga akamugaburira akamuzengazenga akaba inshuti akaba inshuti utamutwaye kuri po utamutwaye ku gasu ka sugumwe mwamuvanguye kuko iyo umwana agiye kwihagarika nico kintu ca mbere aba yubatse rero icyo kintu ca mbere yubatse utagikunze ntimushobora gukundana nawe agukunda uko wamufashije kwitegura koga ukamusiga ukamucisha kwa amazi akamukura ku mucafu ukamuterura ukamuzengazenga ucuba inshuti y'ubuzima n'umukenyezi araryoherwa umukenyezi rero mbega umukenyezi kwega si waryoherwa we wa mugabo we rondera ubucuti n'uwo mwana wawe hanyuma kandi uremurure uwo mutwaro umugore kuko nta kintu n'ukuri haturarenganya abagore koza umwana uwo mugabo abagabo bonde bahamagara kwiga koza abana kugira ngo bashobore gufasha abakenyezi za nkingi zireme areme umubiri wiwe ureme n'ingoga uzorema n'ingoga kuko umuremesheje umufashije kwakira uyo mwana abone ko uyo mwana kandi ashikiye umuryango si umwana wa nyina n'umwana wa se na nyina uravyumva neza kandi yamuvyaye wenyene yaba yamuvyara wenyene kwigumira ni wawe kuvyara Mamere Manirakiza nawe majambo make tubwira kugira ya nkingi ntitembagare ntimungwe canke ngo ihungabane hakwiye gukorwa iki kugira umukenzi w'umurundikazi abe inkingi y'ukuri mu bisanzwe urugo n'umugambi iyo ugiye kubaka urugo n'umugambi ubutanguye umugambi nawo kugira uje mu ngiro hari habawushira mu ngiro n'umugabo hamwe n'umunarugo n'umutwe hamwe n'inkingi no kuvuga yuko hari ibintu mu ngo bitegerezwa gukorerwako muti nibihe ikintu ca mbere gitegerezwa kuja imbere n'urukundo kandi muze murabe urugo rumeze neza bararurira agasaya bararunungirwa babona ingene rubayeho neza ukabona ko abantu bitabanezereye hanyuma rero hariho abantu bagwanka biyago nico gituma rero iyo urugo rwawe rumeze neza umenye ko ari iteka uraronka iteka abantu bakabavuga bati bajya bameze neza usanga ari iteka rikomeye cyane ikindi kitegerezwa kugaragara mu rugo no gutahurana umuntu arugo agatahura umushinga ntahe wiwe
umushinga ntahe agatahura umunarugo wiwe. Ikindi naco twahereye ko kuzuzanya, umwe akamenya yuko hariho ivyo ari karakora kugira akorere neza urugo, akorere neza n'uwo babana. Uwundi akamenya yuko hari ivyo ari karakora kugira akorere neza urugo, akorere neza n'uwo babana. Ikindi naco gitegerezwa kurangwa mu rugo no guhariranira, nta udacumura, abantu bagahariranira. Jewe nama nabivuze kandi muze mu birabe, igihano ca mbere gikomeye burya nico guharira umuntu ataje kugusaba imbabazi. ngo agawira bagora gusaba imbabazi. Igihano ca mbere gikomeye nico guharira umuntu ataje kugusaba imbabazi. Ubu muhaye igihano gikomeye acaja mu bibaza acagira gute, ico ni igihano ca mbere gikomeye. Abantu rero ntibabizi, yaba babizi nta muntu abaza kwihora. Hama ikindi kintu gikomeye, ndakubwira ikintu kiryoshe mu rugo, biraryoshe umugabo canke umuntu arugo ahangaye uwo bubakanye, ukaza wumva ngo mukunzi wanje ndagusavye imbabazi. Hari n'abaca barira, ukazubona ararize, ndagusavye imbabazi, burya narakoze iki, nukuri nari nakiguhishije, umbabarire cyane. Uba wongereje ahubwo urukundo muri we. Utera abagabo gusaba imbabazi biratuma inkingi yewe abagabo, umugabo iyo yubahutse umuntu arugo wiwe akagenda imbere ati nukuri nacumuye ndagusavye imbabazi, sinzi ingene vyashitse, umuntu aruga arumva amapete, inkingu zubona yari nk'umuntu uze mu vyondo ahubwo ikiba mwisima. Ugasanga harimo n'ivyuma indani yabaye beto. Abagabo rero turabahamagariye, umugabo yakosheje kuza gusaba imbabazi. Hari abagabo bavuga bati jewe nosaba imbabazi umugore biciye. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma rero mu Kirundi baraca umugani bati ubusimbi busangiye amajanja ntibuhishanya amajambo. Kirazira yuko abantu bubakanye bariko barakora umugambi umwe wo gushinga umuryango bahishanye ivyo bariko barakora. Kuko kijya n'igikorwa muri ko murakora, abantu bariko baraba n'igihugu kiraba. Muze murabe imiryango itekanye neza n'igihugu kiba gitekanye. Mugabo mu miryango hari imvururu, no mu gihugu usanga imanza mu masentare, ugasanga abana mwibarabara bagwiriye, ugasanga ibibazo kwa rujana, ugasanga abantu buzuye, abandi ugasanga mu bitaro abakomerekeranije ibintu nk'ivyo. Nico gituma rero mu rugo abantu barakwiye gukora badahishanya ikintu na kimwe, bagakora bakundana, bagakora batahurana, kandi bagakora basabana imbabazi, hama bagashira urukundo imbere. Bakamenya yuko urugo ugwubatse rukagira iteka nawe ugira iteka, kandi muze muraba urugo rufise iteka. Umuntu arugararamba cane, hama n'umupapa karamba cane. Hari akana kamwe, utwana twari twatuje kuramutsa sekuru, hanyuma tuza twumva sekuru ahamagaye nyokuru, ngo nyogoku, ngo mutangura avuga ngo nyogoku, ngo reka mpindure, ngo mukunzi wanje, ngo ingurabe buzukuru bawe. Hanyuma abana baca babaza mutama canke sogokuru, ngo mbe muta, ngo kubera iki ngo wewe ufise imyaka irenga 100, nyokuru nawe afise imyaka irenga 100, mugabo no musi ukabukimuhamagara mukunzi wanje. Urugo rwose rugira ibanga, nta rugo rushobora kubaho rudafise ibanga. Umugabo arashobora, hari narigeze kubivuga mu kiganiro Nyamuranzi, hariho umugabo ashobora kuba arasa impongo mu gitanda, ni matera igatoboka, ikirago kigacikamo kabiri, arasa impongo kuwa mbere kuwa kabiri, umuntu aruga kanikira ibirago, mugabo ntirisohoke no hanze, bakarozorinda bapfana uko nyene. Nico gituma rero abo bana bamubajije kubera iki murenze imyaka 100 ukabukimuhamagara ngo mukunzi wanje. Uwo musokuru yababwiye ati mwaba ntimuramenya ibanga, burya sinibuka izina giwe, tubanye ibihe nibihe, burya nta zina giwe nibuka, burya yovyumva yondandagura. Urugo rwama rufise ibanga, mugabo ibanga rijejwe kubaka urugo, apana ibanga riza gusambura urugo. Nico gituma rero ingo zose nizivyumve, igihe zo kwitunganya neza kandi bizivako, kugira urugo rwubakwe neza biva kuri urwo rugo, kugira rusambuke biva kuri urwo rugo nyene. Kuko bijya bintu ngo abashingizi ugasanga ngo pare, ibi bavuga ngo pare, ubundi ngo marene, bijya ntibikora. Nta ngeso y'urugo iza kubaka urundi, urugo ruba rwifitiye akantu
urumva kagatima kago akaranga mutima hubwo rugo gatuma ugo rugo rubaho. Nico gituma rero abagabo bariko baratwumviriza n'abana rugo bariko baratwumviriza uno munsi babimenye abazi yuko amahembe yakomanye biroroshe nibahengere batashe ngo je ninasaba ikigongo umuntu arugo ngo nzoba maramaye ahubwo uzobudugije ipete uzobutumye arira uzobutumye n'urukundo rubira muri we inkingi hagarana urumva ingene biryoshe ugasanga umugabo yakurindiriye mu cumba kazubona arafukamye uryamye sheri bijya bintu vraiment ntiyari jewe nagomba ndagusaba imbabazi ubwo rugo muzorushinga rushimantare ruze rushike kuri hami hari ibintu bavuze no musi bikorwa bigaragara ko umukenzi afite ikorwa byinshi muhira bigatuma iyo nkinga ari umukenyezi ihungabana mu byerekeye kuruha n'ingoga gusaza n'ingoga ivyo birakunda gushika ujya mu narugo yakivuze hari gihe usanga umuntu arugo asigaye yaronze ukibaza nta mugera gwaye ntake ibikorwa vyaramwishe ugasanga urugabo umenga rugenda gwakakamye nk'umukabate wahimvye dawa ukibaza ruryama imishikake ku kabare rugiki muhire rutaha ruryama mukuhema roha kujya kwihonda ku mudugo mugabo umuntu arugo ntaza agasabone ku mubiri ntaziki mugabo akaza ashangarira imiryango y'abandi erega bajya baba barashizemwe imitahe uraza umuntu arugo wiwa wari karaca kwiremba abantu bava wehe bashujya mu narugo wengena niba nahuze none aho ntaniba none ndabizire erega ndafise umutwe biraryoshe cyane. Nico gituma rero aba bana rugo kirazira kubicisha ibikorwa. Hari abagabo rero hari ibikorwa bagiye kubikora uzamva ngo bakambona ndiko ndakora ikibaca bamenya kuyara umuti. Nk'akarorero nta bagabo bateka. Uzugende utekura umugabo ngo iyo ni miti. Ngo umugore yamuhaye. Naho n'urukundo rududubiza uraza umuntu rugo umubwiye uti je ndazi guteka ibiharage ndazi guteka umuceri je ndazi gukaranga inyama ukagenda mu gucumba bwabugari ukagira igicumba nyogo azobujyana ugo rukundo kandi azogoma kubwira ngo naho nakagendeye umutsimo ryoshe koragiye gucumbura umugabo kubera urukundo nukuvuga umugabo ariko arakora byabikogwa umuntu arugo ngo vyari bimujejwe bamwanditseko ukamengana karanga muntu kiwe umuntu arugo araryoherwa bimwe biteye ubwoba kuko ibintu biriko birahinduka uno munsi ubu abariyo abantu zenye bana rugo usanga baza gupompa igitoro hajya ku mastation abantu rugo usanga batwara amapikipiki abana rugo usanga batwara ya mataxi ibintu biriko birahinduka n'abagabo nabo nibaze bafashe abagabo nabo nibafashe abagabo barera abana bafashe kurera abana kuko indero y'umwana ni ya bose bafashe ibikorwa babisangire kuko nta nyagupfa nta nyagukira. Ndabashimiye ano turangirije ikiganiro cuno munsi aho twariko duca ijya nino imvugo ivuga ngo gore n'inkingi y'urugo. Reka dushimire abatumire twari kumwe aho bariko baragerageza kudusigurira iyo mvugo. Mujiji Joseph ukurikirana hafi iby'agateka k'abakenyezi kandi ukaborongoye n'ishirahamwe ry'abagabo rihanira agateka k'abakenyezi ndagushimiye ko nawe utavye ubutumire. Mwakoze cyane kusangiza ikiganiro cyane cyane n'izi ntore zikoraniye ngaha. Jeanne Payo guhora nawe uri mboneza kandi nawe urakurikirana hafi iby'agateka k'abakenyezi nawe wakoze gutaba ubutumire. Yego murakoze cyane ko namwe twiyumviriye hanyuma muraduhamagara tuze. Mamere witaho ivyakahise ku Burundi kanawe watanze ivyumviro kuvyerekeye iyi mvugo ngo umukenyezi n'inkingi y'urugo turagukengurukiye kona witavye ubutumire. Urakoze Apoloni dusabe hama ni mwashaka neje muze mumbwire jewe iyo ntavuze ndagwara. Murakoze ku muhango nkabandi basezeye naho utaha.